mu gihugu cy'u Burundi so kwiyemera si no kuvuga ibitabaho je ndi umwe nkora amakinga ikinga made in Burundi ni Inyanzarake mu ntara yagutse ya Burunga kwa Korode muri Korodo Company. Imigano siyo twahereye ku ikinga metallic. Iyo ni innovation itamaze n'igihe kirekire cyane nubwo ivyigwa byaryo tubikoze igihe kirekire cyane kugira ngo dutangure kuri shira mu bantu. Ibi ndabyemera neza. Ajana nizi ngo nukuma kwe. Ikinga ndayimaranye amezi 2. Kuva ni ikinga ndayiguze ikinga nta kibazo na kimwe iragira. Nuvuga yuko mu ikinga zikomeye irimwo paraporo izo zindi kinga tuba tumenyereye. Umuganuko mubona umuswa ntujya. Umuganuko mubona dufise n'ibindi bintu tukorera bituma utazobungwa imyaka yose womara. Uretse ko riri ku ikinga tuguha garanti ya 20. Kinga nayiguze amafaranga ngana n'ibihumbi 550 kandi ndabona avantage ukirande plus mparuye amatagisi vero nakoresha n'ivy'inkorera nandi ifasha mu kazi kanje ka misi yose ko kwideplasa. Bwa mbere ikinga ry'umugano mpereye ku cambere birabereye ijisho. Baze kuraba ikinga y'umugano bongere barabe n'ikinga isanzwe ijisho ni irabereye ijisho cyane. Jeho nayise palette bobike. Icakabitsi ni kinga ibangutse cyane iraremurutse irabangutse bo nka hani Nyanzarake canke muri iki kiyaya cyose cimbo n'ahantu bakora ubuzi cyane abadandaza abanyamyuga bakoresha amakinga kwideplasa hanaho baba bakeneye ikinga zibangutse kandi zirabangutse ziranyaruka tuziha ibitesi ndwi gushika kuri 9. Biyumvira umugano ikinga mu mugano harimo no kugabanya urugero rwa matière première abakozi b'amakinga bakenera bakuye hanze. Idovize ryahora risohoka kurondera nk'amakadre ya vero rigaruke rikorere hano mu gihugu. Abantu batahora baronka koyoko kukubera bafise imigano bahora bayirarana ubusa nabo bumve ko ari igiterwa ngira akamaro. Wono mugano uyu muntu yarakwiye kudukira agakurikiranwa yenge buri ngaho burarenze. Mu vya mbere dushimira Paeje inyuma yo kuba finance nuko ibikoresho dufise byariyunguye cyane ugereranije n'ivyo twari dufise oparva. Ubu n'imitende turashobora gukora akazi tutashobora gukora imbere y'ivyo bikoresho. Isi ico gusa ca kabiri twungutse inyuma yo gushigikirwa n'umugambi Paeje hari inyigisho baduhaye nyinshi n'uno munsi turazigendera. Ndashimira cyane coordinateur wa Paeje mu manama menshi yatugirisha yaraduhanura cyane gukura mu mutwe y'ibintu bita mentality, ibintu byo kuvuga ngo sinobiki jewe mva mu uyu muryango yarabitubuja cyane sinobiki sinoshikaha oya nk'ubijo byoje byaramvuyemwo nk'ubu ndamaze kumva je ko nshobora kugera ahantu bo
bitorohera umuntu asanzwe kwiyumvira. Ubu ndamaze kubona ko nshobora gukora ikintu kandi kigakundwa, wanashima nanjye nkagishora ku bazungu. Jewe ikinga ntavyo nize, nta mashure y'amakinga nize. Mu by'ukuri jewe ni impano indimwo, bifadikanije nuko ari umwuga nagiyemwo nkaca numva nyene ndabishoboye. N'ubu sindyama, deja n'ubu ndi mu ciyumviro ca velo electrique. Ikinga uzogenda usharije ku muyaga nkuba ukagenda, hanyuma ushatse kunonora imitsi ugakanyaga, systeme yo gukanyaga izoba iriko. Mu ncamake ikinga n'ubu sindaheza oya, n'iyi saha tuvugana sindyama, ni ikinga.